Okay, imbere yuko ngira icyo ndakubwiye nagomba ndakwibutse ko Miss Erica ni umuririmvyikazi w'umurundi ariko arakora neza. Ni umuririmvyikazi w'umurundi yahora muri lebo ya Empire Avenue ariko ubu akaba yarayisohotsemo. Iyi lebo rero ya Empire Avenue akaba ari Satbi yahora ariwe ayirongoye, niwe CEO wa Empire Avenue. Rero agakino kariko karaba nagakino umwanya umwe twavuga yuko karyoshe, ubona yuko ivya Miss Erica bigeze kure. Ngira ngo unyumvise kuri microphone ucumenya yuko ndakuzaniye update utazokwigira usanga ahandi. Ya behind MIC ni Amigo Amin Chaga the classic nk'ibisanzwe. Uno munsi rero tuje kurabira hamwe amatiku canke se guterana amajambo kuri Miss Erica na Satbi. Ubona yuko biriko biraza vyegera n'umukuru w'igihugu. Ngira ngo urabona yuko Miss Erica yashoboye kwandika novuga ko ni nk'ikete ariko yaryanditse kuri Facebook, ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Ni Miss Erica ubona yuko yanditse umwanya umwe asa nk'uri karasaba ikintu, ubundi mwanya akandika asa n'ukebura Satbi. Ya novuga yuko bavuga mu Giswahili ngo kurushiana madongo. Ya aho Miss Erica yasa nkaho ariko arabwira akantu, ariko arashiramo akantu ko gukebura Satbi canke se novuga, sinzi ko ari kumutyoza, sinzi ko ari kumukebura, bo reka tuvyite ko ari kumukebura kuko Miss Erica yanditse rino kete yandikiye umukuru w'igihugu. Novuga yuko ari kete yandikiye umukuru w'igihugu kuko nivyo yanditse amusaba. Bari nawe rero tutarinze guta umwanya, reka tubanze turabe Miss Erica yanditse iki, kubera iki Satbi yahisemo Satbi mu bandi baririmbyi bose akaba ari yitwarira ku mukuru w'igihugu, kubera iki. Ya Miss Erica rero yatanguye ikete giwe yandika ati muvyeyi mwiza w'ugwaruka, nukuri sindagira amahirwe yo gutegwa iteka ryo guhura namwe, papa mwiza nkunda, papa w'abana benshi. Nukuri igihe mbonye ino foto ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye naryoherewe iryo sanamu, kandi ndongera numva ngize une très grande souhait yo kuzohura n'umuvyeyi fata nk'icitekerezo c'indoto zanje. Aca shiraho utu emoji two gusaba, aca avuga ati son excellence monsieur le président, aca rataginga General Neva, aca shiraho na tag ya kabiri son excellence Evariste Ndayishimiye, ni mwubahwe muvyeyi. Ya Miss Erica rero yabandanyije avuga ati amazina yanje banyita Irakoze Erica, nkaba ndirimba kandi mperuka no gukoreshwa ikiganiro shikiriza mon plus grand souhait de mes rêves, nogira ibakwe emission tele umukubito show kikabashikira niyo cosohoka, nukuri Imana inyumve noryoherwa. Ya bisiguriye yuko Miss Erica yoba yarakoze ikiganiro umukubito kifise ubutumwa nkeka yoba yarageneye umukuru w'igihugu, kuko avuga ati hamwe iki kiganiro cosohoka noryoherwa. Miss Erica rero yabandanya avuga ati nukuri Imana inyumve noryoherwa bitagira uko bingana, ndafise inzozi nanje ku gihugu canje. Aha ariko arabwira Monsieur le Président, Monsieur son Excellence umukuru w'igihugu, ati ndafise inzozi nanje ku gihugu canje c'u Burundi, ku gihugu ciza giteye igomye canyibarutse. Kimwe mu ndoto zanje nuguhamagara umukuru nuguhura n'umukuru w'igihugu nkamusaba kunkurikirana nanje mu bana b'igihugu bifuza kuzana abakerarugendo touriste, ya kwama hano iwacu gutamarira ivyiza vyinshi by'u Burundi. Ya Miss Erica rero yabandanije avuga ati na cyane bakazanwa no gutamarira inyungu z'impano zitandukanye mu vyicaro bitandukanye, biherekwa n'imigenderanire myiza iwacu harambe. Ya cyashiraho hashtag, acavuga ati iwacu harangwe ubumwe n'urukundo n'amahoro
bitugenga. Ya urabona rero yuko ni post Miss Erika yanditse ibintu byinshi ku buryo Facebook ishongera ikayicamwo kubiri ikiyongera ipostinga kandi ati nongeye gato kandi niyumvira kuri no foto nongeye gato kandi niyumvira kuri no foto ibereye ijisho kubona umuvyeyi wacu w'abarundi ari kumwe na Francine aciataginga Francine niyo saba official B-Face Natasha Burundi na Kigingi ya atariko naje kwiyumvira ku kintu kimwe kandi abanyumva murantunge ya ati mumbabarire sugwanko kandi singamije kuvuga nabi I'm sorry ariko niyumviriye neza kuri Satb acarataginga Satb tini uwe la politesse et la sagesse vraiment aha rero nje nahageze ndumva yuko noshobora gutwenga arabandanya gutya Miss Erika ati eske simbona ati simbona begeranye batari bize ati eske abandi simbona begeranye batari bize ku matelefone yabo meza bafise nta bafanzi bafise canke ifime nibwo bustar ariko arabaza Satb kuko urabona yuko yari yambaye fime ati canke ifime nibwo bustar eske habaho umuntu aruta le grand public adorable son excellence Barundi son excellence monsieur le président kugira ngo souvenir legenda basinzi legenda sinzi kuno yacanditse ati ifoto idapfa ya ayashatse kubwira ati Satb wari mubiki wewe kubera iki ugenda hari ukifyondesha amatelefone yawe ati urasumba monsieur le président ari kumwe n'abandi urasumba n'abandi baririmbye uragira gute kubera iki bobo bemeye bakaja hamwe ari kubuka cyo kugira amatelefone ukica ifoto y'ugwibutso urabona Miss Erika niho yamanutse hasi yaciye arangiza na emoji zo gutwenga acamanuka hasi arabaza ati none basi ufitanye amasezerano y'akazi na iPhone canke Crown Royal burya simperuka yagusizemwo nk'umuserukizi wayo uvyitwaramwo gute no c'est triste wallahi bon j'ai bien commencé nsabira ngo abadukurikirana ntimunyumve nabi ya nuko rero urabona yuko Miss Erika yashoboye kuvuga byinshi kuri no foto Satb B-Face Kigingi Comedy Natasha Burundi Francine niyo saba bifotoje n'umukuru w'igihugu ariko Satb rero akaba yabonetse yasamariye telefone Miss Erika rero ati ndagukebura ndagucishe hakanwafu ntuzusubire kono ni foto ubona gute yoba ari ya bifu ya Miss Erika na Satb kibandanya canke nyene ni kagatima ko gukebura ariko tugerageje kwihweza neza iyi foto urabona yuko bose basa nk'abari mu biganiro vraiment ni foto yafashwe par hasard ugerageje kuraba na nyakubahwa yari karatwenga umenga ari kararaba ku ruhande ya nabandi benshi ego rero nawe nk'umufanzi wa Sky Media Burundi gira ucishikirije muri commentaire ego kugira ngo tubandanye tubana hafi ukaba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzoze urabona ibiganiro umunsi ya ni ku kandi kanya rero bye bye ciao